Ndabaye ikaze mwese banywanyi bacu mbana natwe mu nkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nari n'umwanya amakuru agezeko ariko aragarukwa ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku makuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye. Muri ano makuru turaza kubabwira amakuru ariko aravugwa mu butunzi. Muri ano makuru kandi turaza no kubabwira ibiriko biravugwa mu birabana n'umutekano ndetse n'ibindi byose mwanyegejwe biriko biragarukwa ko cane. Muri kano kanya turagaruka ku makuru ahambaye kandi anateye ubwoba ku bijanye n'intambara ikomeye cane iri hagati y'ibihangange byo muri CNDD FDD ndetse n'intambara ikomeye cane iri hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'abarwizatunga bariko barapfa ubutare. Muri kano kanya turaza kubabwira kuri dosiye ikomeye cane y'ifungwa ry'umuyobozi w'ikigo Serena n'uwujejwe ibikorwa bose bapfungiwe mu iperereza. Tubutse yuko ikigo Serena ari société d'exploitation des ressources naturelles icukura ubutare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Intambara rero ikomeye ikaba iri mu bihangange. Turaza kubabwira ku bijanye na Mutama Giras Daniel Ndabirabe kuri ubu ngubu ahagarariye ibihangange biriko birarwanya Perezida Evariste Ndayishimiye mu bijanye n'ubutare. Turaza kugaruka ku izina rya General Silas Ntigurirwa rigaruka muri iyi ntambara y'ubutare hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibihangange. Uyu nyine bizwi yuko anakora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muri kano kanya rero turaza kugaruka kuri byinshi cane biriko biragarukwa ko, aho Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ubwiwe avuga yuko iyi ntambara ari intambara ikomeye ishobora no guhitana ubuzima bwiwe. Muri kano kanya turarabira hamwe byinshi biriko biravugwa mu matohoza twahejeje gukora ku biriko biravugwa ku ifungwa rya bamwe mu bategetsi bombora mu bihangange ndetse n'ibindi byose biba biriko bigarukwa ko cane. Twabiguteguriye nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wabanza ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Kuko nari mpejeje kubikubwira, ifungwa ry'umuyobozi w'ikigo Serena n'uwujejwe ibikorwa bose bapfungiwe mu iperereza rirateye amakenga. Tuvyite intambara y'ubutare canke amanyanga adasanzwe mu gisata c'ubutare. Reka tuvyite intambara y'ubutare kuko biriko biba muri ico gisata biteye isoni. Mbega none abo bapfungiwe iki? Bapfungiwe hehe? Bariko barazira iki? Aha tubanze tumenyesha abarundi ko Serena ari société d'exploitation des ressources naturelles, ari ishirahamwe ryimba ubutare rikorera cane mu ntara ya kera ya Bubanza, aho ryimba ubutare bwa Koruta. Ni ishirahamwe ryegamiye umugambwe CNDD FDD. Tunamenyeshe ko icicaro gikuru c'iryo shirahamwe kiri mu ngoro nkuru y'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu Permanence Nationale. Ivyo biratangaje cane kubona ishirahamwe nk'iryo rigira icicaro gikuru mu ngoro y'umugambwe uri ku butegetsi. Uretse ko bigoye gutahura, biragaragaza amanyanga adasanzwe abera muri icyo gisata kuko biri mu matohoza yacu tubandanya gushira ahabona. Tukaba twababwira yuko umuyobozi mukuru wa Serena yitwa Obedi Makarakiza, nayo uwujejwe ibikorwa charge de operation yitwa Mahoro Prudent. Byinshi kuri Serena turagenda turabigaruka ko mu matohoza yacu twakoze. Reka tubanze tugaruke muri kano kanya ku ifungwa ry'abo barongoye iryo shirahamwe nyene. Kuko twamaze kubivuga, Obedi Makarakiza na Mahoro Prudent bamaze iminsi bapfungiwe mu gasho ku cicaro gikuru c'iperereza ry'u Burundi i Bujumbura. Kuko biri mu matohoza yacu, Obedi Makarakiza na Mahoro Prudent bagirizwa amafaranga y'ubutare yanyurujwe. Ayo mafaranga afitaniye isano n'ubutare bwoba buheruka gushorwa ariko ntashike mu kigega ca leta. Uti vyoba bimeze bite? Ayo mafaranga nyine bivugwa yuko
yavuye mu butare buherutse gushorwa atashitse mu kigega ca Serena. Kubw'amasoko yacu mw'iperereza nta muntu n'umwe wo mu muryango y'abo bapfunzwe aremererwa kuja kuraba aho bapfungiwe. Ayo masoko yacu yemeza ko umuyobozi mukuru apfunzwe atagira dosiye, ariyo mpamvu asa n'utabarizwa mu gusaba ko yorengutswa imbere y'ubutungane hakanaba isuzumwa ico bita audite. Kubw'ayo masoko nyine ifungwa rya Obed Makarakiza na Mahoro Prudent rishobora kuba rifise ico rinyegeze. Abakurikirana hagufi bakabona ko bashobora no kugirirwa nabi, harimwo kuzimanganirizwa ubuzima. Ubona ko n'ibijanye na Serena birimwo igipfungu cyinshi, nk'uko tugira ngo tubigarukeko muri kano kanya ku gipfungu ndetse n'amanyanga na zuguruzuguru iriko iraba mu gisata c'ubutare mu bihangange vyo mu butegetsi. Niki vy'ukuri gipfunze umuyobozi wa Serena? Ubwo ntiyoba ariko azira intambara y'ibihangange iriko ibera mu gisata c'ubutare? Twababwiye ipfungwa ry'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Serena yitwa Obed Makarakiza n'uwujejwe ibikorwa muri iryo shirahamwe Mahoro Prudent. Tugaruka ku matohoza n'ivya Serena n'ipfungwa ry'uwo arirongoye kano kanya. Tubamenyeshe ko twamenye yuko uwujejwe ibikorwa yarekuwe, ubu hasigaye hapfunzwe umuyobozi wenyine. Amatohoza dushikiriza muri kano kanya ari mu mice ibiri. Igice ca mbere kugira dutahura ivya Serena, tubanze twibutse ko tumaze igihe dushira hanze amatohoza y'ibijanye n'ubutare Kabarore mu ntara ya kera ya Kayanza. Igisigaye kuri ubu ngubu iyo ntara nyine tubibutse yuko isigaye itwarirwa mu ntara ya Bujumbura mu ndinganizo nshasha. Iyo ntambara ya Kabarore twarerekanye ko isigaye ihagaze ahanini ku bihangange bibiri, arivyo François Uwiragiye batazira Mayondori na Reveriyani Hategekimana batazira Musteri mw'ishirahamwe Komibu. Inyuma yaho birukaniye Vincent Ndagijimana nawe yahoze ari igihangange yishimikije iryo shirahamwe nyine. Aha kandi twarerekanye ko ivyo bihangange bishigikiwe cane n'umukuru w'inama nshingamateka Mutama Giras Daniel Ndabirabe, ubona ko n'umuhungu wiwe mukuru Jordani Ndabirabe ari we muyobozi mukuru Directeur General wa Komebu. Tumaze iminsi kandi tubabwira amakuru ajanye n'ipfungwa ry'abantu bagirizwa kugira urudandazwa rw'ubutare bwa Koruta. Aha twogaruka ku ifungwa rya Deo Ndurenga n'abo bahora bakorana ikabarore, aribo Ndikumana Eric, Bampanze Jeremy, bose uko ari batatu bahagaritswe ku igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026 batwarwa gupfungwa mu iperereza. Muri iryo pfungwa bagirijwe kuba barateguye ubwicanyi, bikaba byumvikanye mu butumwa bwo mu majwi yahanahanywe ku mbuga za WhatsApp, aho Ndurenga Deo yumvikanye abwira Musteri ko bategura kwica canke kwangaza abahoze bayoboka umushingamateka Vincent Ndagijimana. Twibutse ko Ndurenga Deo co cimwe n'abo bandi bafatanywe baturuka ku mutumba Kivuvu, ni muri komine ya Kabarore ya kera, hari sosiyete Komebu icukura ubutare cane cane bwo mu bwoko bwa Koruta. Uwo mutumba wa Kivuvu mu buraruko no mu burengero bwawo uhana urubebe n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Muri ivyo bagirizwa kandi harimwo gushora ubutare bwo mu bwoko bwa Koruta mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, ariko biciye mu kinywabi muri Magendo. Inyuma ya Deo Ndurenga na bagenzi we harahagaritswe intwazangabo zitatu zakorera mu ntara ya kera ya Kayanza. Izo ntwazangabo bivugwa ko nazo nyene zifise uruhara mw'ishorwa ry'ubwo butare, kuko aribo
babukingira bakanakingira ababushoye. Izo ntwazangabo zahagaritswe akaba ari uwurongoye igipolisi mu ntara ya Kayanza Colonel de Police Pascal Nshimirimana, komiseri kominari yitwa Colonel de Police Majambere Guy Pascal na Colonel de Police Xavier asanzwe ari Chef de Poste Mparamirundi ku rubebe Uburundi buhana n'u Rwanda. Abo bahagaritswe ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026 batwarwa mfungirwa ku cyicaro gikuru cy'iperereza i Bujumbura, ariko ku igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026 izo ntwazangabo zaciye zunguruzwa mu ihoro rikuru rya Mpimba aho zipfungiwe gushika uno munsi. Amatohoza twakoze avuga ko bose begereye bya bihangange bibiri Amstel na Mayondori. Aba nabo bakaba bakingirwa na Giras Daniel Ndabirabe arongoye inama nshingamateka kuko twamaze kubivuga, ari naho hariko haraturuka zuguruzuguru hagati ya President Evariste Ndayishimiye na Mutama Giras Daniel Ndabirabe. Mu gice tugira ngo dukurikize ko ca kabiri nkuko nari mbikubwiye, turagaruka ku ifungwa rya Obede Karakiza mu iperereza. Gice cya kabiri Serena n'igaruka ry'igihangange Vincent Ndagijimana mu mukino w'ubutare. Aha tubanze tumenyeshe ko ishyirahamwe Serena ricukura ubutare bwa Koruta mu ntara ya kera ya Bubanza, neza na neza hitwa ku Kibuyi, ni muri komine ya kera ya Rugazi. Ikintu gihambaye twoshikiriza hano nuko Serena ryashinzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi President Evariste Ndayishimiye. Intumbero yayo ivuga ko ariyo kugwanya ubutare bushorwa magendo, ariko igitangaje gusumba nuko ibyo Serena vyaciye bijamwo igipfungu kidasanzwe. Ubona ko nayo nyine yaciye itangura gucukura ubutare mu buryo twemeza ko ari ubwo mwibanga. Ica yongera itwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu kuko abitwa ko bagize urwego nyobozi bose bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Twatanga nk'akarorero nka General Silas Ntigurirwa asanzwe ari Chief de Cabinet Militaire, aho mu biro by'umukuru w'igihugu Dr. Alain Ndikumana ubu yabaye umushikiranganji w'ikigega ca leta, yoza ajejwe igisata ca BSD mu biro by'umukuru w'igihugu be na Saidi Kibeya no munsi ari umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubutare n'agataka. Ikindi ngaha kinatangaje cane ni ukuntu iyo societe Serena ifise icicaro mu ngoro y'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu Permanence Nationale. Ibi bintu uretse ko bitumvikana n'akataraboneka, bikabandanya kugaragaza ubusuma n'igipfungu kiri mu gisata c'ubutare, twavuga ko kigaruriwe n'abategetsi b'umugambwe CNDD FDD. Ikindi twomenya nuko mu matohoza twakoze umushikiranganji Vincent Ndagijimana yatowe mu ntara ya Butanyerera aheruka kwirukanwa muri rya shirahamwe Komebu rya Mayondori na Musteri. Ubu aheruka kwinjizwa nyine muri iryo shirahamwe Serena. Ibi navyo byarababaje cane Mayondori na Musteri kubona Vincent agarukanwa mu by'ubutare biciye muri Serena, mu gihe bari bagerageje kumwigiza inyuma. Aha batinya ko azohava agira inguvu akagaruka kubishuza ivyo bamuheraniye igihe bamwirukana muri Komebu. Ikindi twamenyesha nuko ivyo bihangange vyagumye bigerageza cane ko byo kwinjira muri Serena bigashiramwo imitahe, ariko General Silas Ntigurirwa yarabankiye ko binjira muri Serena. Ivyashavuje cane ivyo bihangange kuko amakuru dufise avyemeza. Ico kigo rero ubu nico gihanganye n'ibihangange vya kera Amstel na Mayondori hamwe n'abashigikiye. Aha bica bisigura ko
ari umukuru w'igihugu ahanganye n'urwo rundi ruhande, ariyo ntambara ikomeye cane iri hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'ivyo bihangange ku bijanye n'ubutare. None mu vy'ukuri Obed Makarakiza yoba ariko arazira iki? Yoba ariko arazira iyo ntambara y'ibihangange? Amakuru twatohoje neza yemeza ko inyuma y'ifungwa rya Ndurenga Deo na bagenzi we vyitwa ko bari ku ruhande rwa Giras Ndabirabe biciye kuri Mayondori na Musteri. Ivyo bihangange vyarashavuye cane ari naho vyaciye bikora uko bishoboye bitegura gupfungisha abo ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye, ari naho havuye ifungwa rya Obed Makarakiza, umuyobozi mukuru wa Serena nabo bakorana nka Mahoro Prudent, bagirizwa ko hari ubutare bwashowe ariko amafaranga ntiyashika mu kigega ca Serena. Ku rubuga biboneka ko intambara y'ibihangange mu butegetsi yashushe kibandanya kugaragara cane nuko hari igipfungu cyinshi cane muri iyo tunga ry'igihugu, ibituma tubandanya gusaba ko igisata c'ubutare kibamwo umuco kikareka kwigarurirwa n'akarwi gato, mu gihe abarundi biteze ko ico gisata arico coshikanye igihugu kw'iterambere. Turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yompi, ngaha duciye dusozera yarageze ko muri kano kanya, mu kandi kanya turaza no kubabwira n'ibindi vyinshi biriko biravugwa cane. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.